baroga yo abafana Steve bitetse n'udupeti primus bafatanye Davi Nzova kwijema amajambo make kiretse mu nyinshi ariko nanje je muranzi jewe byase hasi nzoca hejuru Ujuru nce hagati uce hasi nanje nce hagati twese tuzohurira hagati na hagati iruke rero umviriza je ndanga umuntu afatira mu maisha ntabone ngo ni sister je ndafite uburenganzira bwo kugukubita none yakubujije none niwo ujya mushigama mukamuheba vraiment kubitana n'ubunyene shere kubitana n'ubunyene nturakura vraiment narakura kundana n'umugore afite imyaka none wewe n'umusikwe nasha iyi background yosingana ojabuka nawe nguje kuma bita oya taje tura no gusenda afana ba Steve hano babaye na Derise none rega niwe waje kumuraba agenda muvugane kandi barako barano nabaguhe kubegenda muvugane komeka naje kuyame nana none Derise nigiki cyagutumyiza ngaha ikintu cyo twamenyesha muve ngaha mutarakubita ndibaza nta kindi kintu turenza Sasha na manambio naje namubio naje n'umusasha nije namwe ndajewe jana musaza wanje najana musaza wanje jana musaza wanje ashaka gutahana niwiyicarire mbere ugenda umutahanye icara ankanze gito murekera kandi aho umutwenga nta soni STV Every Story Matters. Bonjour à tous ndabaramukije mwese abafana ba STV ndabikunda cyane urazi ko dukundana so reka ndamutsa dukikira mu Burundi turakunda dukikira muri za Saudi za Oman kuko ndavuga turakunda cyane kandi muri abantu bo ku mutima mudukurikirana gose rero n'umunsi mwibaza ngo ni biki today tutarashika kwanza mara turi ahantu hameze nk'ukabare ariko si akabare homtere gusa hariho na piscine ni mu mbahita mbe turi he Gatungu aruhareye mu Gatunguru kwa Ruka muri kwa Gipara nambari kwa Ruhara nombata rero aba diaspora turakunda cyane murabizi rero n'umunsi Derise yambwiye ngo tuze kuraba umusaza wiwe namushuga mami ngo bari ngaha uri swi ndabizi neza yavuye mu yavuga ko ajine ni yakubwiye wowe bariko kareka nubo dukubitawe urazi ukuntu kijya ari kurambesha kuraza kuzoza ujya mugore wangize juste ngana nakomerekeje mana isi nijoro oya gusa ndazi bari hajya ahandi bisi ndabizi neza cameraman we tugende gusa bafana ba Steve mwe ngume hafi tumurabukuru bagomba badushwimaguye ngaha baguza n'umusi turahari vraiment sawa je sakuno umusaza akudana shugama nembe wavuze umusaza afise imyaka ingato afise 20 ikigore cy'imyaka 30 afise imbyaro zitatu ibaze nawe kandi ibonye niyo biryoherego nena ponye mufise papa nawe nyata ncanga mu amahera nico naramenya ahubwo sinzi ngo ni vibe after vibe tugenda ngekaza kugenda neza ma natwe tugira mu kabari kabandi ni sawa dada ni sawa ko mwiza gose none mfana ba Steve aha rero umuntu urabonye nabonye niho ba Davre barikwagira ikiwe ingura bariko baroga yo abafana Steve bitetse n'udupeti primus n'ukuri inzoga zazimvye abana urukundo rurabisha basha ko muberewe babonye umusaza umusaza n'umustar ndigende muramutse kandi muvukana gahagwa papa nico kureka no kwikwimana nako muje mubiheba oya ni mubandaye mbona mwaje ni mubandanye byacyoshe muri ko muroga none ubu boro rega inzoga zarazini mwe nimuzibura dushaka iki gasha dushaka iki twaje kubara
Mana kimwe kuigako. Miri ufise ingorane wewe? Nta ngorane mfise. Gashanza tuzana nanje nzanoke. Nturakura friend. Narakura. Kundanye n'umugore afite imyaka none wewe. Oh, n'umuzigwe nasha. Iyi background zingana yo jabuka nawe ntunguje kuma bita. Oya. Taje tura no gusenera afana ba Steve. Hano babaye na Derise none rega niwe waje kumuraba agenda muvugane. Kandi barako barano nabaguhe kuwegenda muvugane. Komeka naje kuyame nana. None. So Derise ni giki cagutumyuza ngaha? Ni giki? Abuye muvune. Cyo kintu cigize. Nyarutsa. Ni giki cagutumyuza ngaha? None nivyo gwana bigiyemo. Umviriza. Je ndanga umuntu afatira mu maisha. Nabone ngo ni sister Jeda sho ndafite uburenganzira bwo kugukubita. None yakubujije none niwo ujya mushigama mukamuheba brema. Kubitana n'ubunyene shere. Kubitana n'ubunyene. Ni umosha raba. Genda mu nsi yandonde none mere. None ko warande gufashiki wewe. Ukagufasha iki? Ubu twafatanye Davi. Nzova kwizima amajambo make. Kiretse mu nyinshi ariko nanje. Je muranzi jewe. Byase hasi nzoca hejuru. Hejuru nce hagati uce hasi nanje nce hagati twese tuzohurira hagati na hagati. Iruke rero tubiru. Ibi byose wakoze ushaka. Basi ndamukugabire basi. Ndamwe musaza we. None ko kufite ishavu wewe. Ari musaza je kwa kubigore kandi hari abakobwa bidafise abagenzi nkande yaricaguriye. Yaricaguriye. Anga n'umuti wamuhaye kandi ngo ndaguheko nawe basi. Uzokumugana. Jena miti nta miti Shaje. Twigire shashe. Ikintu cyo twamenyesha muve ngaha mutarakubita. Ndibaza nta kindi kintu turenza. Na mama nambwiyo naje. Namubwiyo naje n'umusasha nije namwe. Turi batatu. Bahaba n'umusira twogesha turakuna umwuga nyene. Sibona ikiro cyabaye ikirori. Ibyo ushaka. Ahubwo ushaka amakofi nta bindi ukeneye. Ivyo ukeneye vrem. Sani mufise 20 anu afise nimbari karanye mese nka none umva inyuma. N'abana bato. Wabyaye mushenzi. Abana basi. Biraje kwirinda yawe. Hase nugenda nikiraga Davi n'ukuri. Yes. Ntuzi papi yari. Kandi nawe urategaje kare kavanga inda ya papa. Ntanguye none. Mviriza. Ntanguye. Wowe wavuye muhiruje ngaho kurondera iki kwanza? Nzukuri turu ya gatatu. Ubwa baje kabiri muhiye sai kubwiye vyose. Bazanye nakanye naka. Wewe. Bigeze nakupapa. Jesi ndimwe. Ego ko mbunyice vraiment. Ntajya mpoye iki. Dirira tana musaza uramutaha. Wamurungisayiza na wenyene. Wagira ngo je kundasaje uyongiri kuyu. Tana yizishwa ngo mere. Je ni nyoko wawe. Nagutane tabigenda utane musaza. Amuterure. Terura. Nguterura umutahana. Ngo nterura ko mvurura. Cyonyene. Sinzi. Masana arage. Urara kuri ico kigore. Araryama asubira aryame iwanje. Ego singora gwa muti nani. Wewe. Ufite muruhara wewe. Bari mitira gwese urukundo gusa n'ukuri. None mirafisi. Jesi nangwane pise. Ngo tuganire ngo nitwango miringo. Miri ndakubwire. Oya vraiment. Tana musaza umuzaniriziye kandambiri yambare umutahane. Agutahane. Agiri. Gutahane. Kwanza wewe ndaguharure gatatu watashe muhira. Wanyumvise? Twazananye. Nizanya kujya Rero Nkuko tutazananye rero weta. nimutahe. Twe twizanye. Ko mwizanye mugani musaza wiwe rashaka mutahane. None ufite nyungunya bakiwe guma buri mwanya kwigira mu buzima. Ubona je nkiri umwana wo gutahana. Wa nuri umwana mugabo mugihe ugenda n'umugore abusu nibiki. Unumusi yatekereje kwa kuntu Ushaka twara baba basi. anjani he. Anjani he. Nasamujana. Oya. Kumbe urazi ko musaza batacafise rero. Kumbe agukengera iwanyu.
rekana n'uyo je ndibaza neza ntakomeye mu mutwe marure gatatu watashe muhira wanzanye rimwe wanzanye nditana kuja nitanya niko nitana aratamara twihemere wa gatatu nurata ufata umuntu dusohokana ngo ni ndaya nasi ndaye ufata Yesu Kristo oya ndaguteye murakewe ambiza nimumuteye marure gatatu wata eyo fata umuntu dusohokana ngo ni ndaya nta soni kugi oya umviriza none dusohoke gutana cyangwa gutaha we none umuntu ababwira kangahe ndamuheke jya musho nuramuheka none namuheke basi muheka tura je ndamuheka umuntu nubu nuratakwe nyarutsa muhira jenyege muhira nyarutsa muhira bamwirukana bamwirukane nta soni bamufasha kumwirukana muhira nyarutsa ashaka kugutahana ashaka gutahana yinde jewe jene musaza wanje jene musaza wanje ashaka gutahana niwiyicarire mbere ugende umutahanye icara ankanze giti murekera kandi ntabwo umutwenga nta soni ingasohoke ingasohoke none abafisuwe abafana ba Steve tugere tudahehe toka kure mama nanjye STV, every story matters.